Ushaka ibikoresho vya Wakina Rushasha Padel, rondera Babola. Ushaka ibikoresho vya Wakina Rushasha Padel, rondera Babola. Urazi kungene babibabaza reka jare kurazi kungene bambye ngo birababaza kame icyo kikuriza uri kumwe n'icuki nk'iki icuki ngaze ndibabarira bambye ngo birababaza iki cuki wakirose gute birababaza nabyo nyine ni problem niyo ngora uri kirofa wewe banza undi nimba uyu mutemu wawe bigira ibanga wari kubigira n'ibanga aho uramenye ibanga ashobora no kuguhera umviriza oya ceneje kame bariko ngumendi dori urazirinze kwibabarira wowe umwidori gute uri kwico gishwete icyo gishwete wowe uri dori wazi bigwara biri umviriza aho umuntu yasiramu bavuga yuko afise 80% nukuvuga 80 kwijana none yo kutandura ibindi bigo nana virigire bazicijamo mu yo 80 ni 80 kwijana amahigwa yo kutandura umugira urumva no kutandura bijya bigwara bindi bifata kuba zirondoka no gukingira umutandukanye wawe kugira ngo ntumukwegere bijya bigwara urumva rero nanje nabyo narinzi niyo katreve bari gutuma bayikura ko kagira none nakibazi uko kirofa we imibano nanje wowe ikito umve wanye n'uwo mudemu wiwawe hari nza bimenye reka cyakura umvira ndagucira gace none ngira navyo yarazi uko wewe udasiramuye niba mutagenyereye n'umwana w'Imana baramugenyereye navyo wumvishe nanavyo mishe muri ruka bisa ndakubise ni musigarane n'umudemu wawe oya basi napfuye kwemera basi nangorane ahubwo bisaba ubunyene haguruka tugende kwa unjane kwa muga baguseramure ariko birababaza reka washupfira bangoze oya nakonreka basi tugende haguruka tugende nerura naguterure yo erega gusera urumva nanje ni probleme yawe tugende birahera kabizu kwanza yariye kugira basira binenda kagomwa yo erega twagiye kandi wari watebye kubimbira ngo tugende